ikibazo kijanye nuko ivunjwa ry'amafaranga rigenda mu gihugu cacu. Iki ni kibazo tutagifashe mu minwe ejo dushobora gusanga nahubwo n'igihugu kitakibaho. Twiyumviriye yuko twobatumira turi kumwe n'abajejwe babikurikirana ku munsi Banki Nkuru ya Repubulika kugira duhanahana ivyumviro uko turiko turakora icyo gikorwa, twerekane twese umwe wese ivyagiye biratugora. Nsaba yuko twese twugurura imitima, nizera neza yuko abasanzwe bafite amabiro doshanje ivyo bari bamaze iminsi bakora babisize hajya ku irembo. Igihugu ntigikinirwako, igihugu kirakingirwa, igihugu kirashigikirwa. Nta gihugu rero gishobora kubaho kitagira kirazira, nta gihugu gishobora kubaho kitagira ubutunzi, ntibibaho. Nimbe mwabonye iki gikorwa twagifashe mu minwe, nukwera ko twabonye yuko berbe muri ko muyigira umenga n'umukino w'abana. Uno munsi tuzavuga ngaha bihagaze, ugiye gukora ayemeye gukora mu ntumbero y'uko amategeko avuga, uko Banki Nkuru ya Repubulika yabibasavye, wemera gutonda tonde, utemera gutonda nawe akurimo akarenge. Ndazi neza yuko muri ntumwa, kuko ndazi neza yuko amabiro doshaje mu gisata arayiwanye. Mugabe kizokorwa cose ni ku gahanga kanyu. Uwo muserukira ikosa uzokora tuzokwega wewe, kuko ikosa ry'icyaha ntituzakurihanira patro wawe. Uzete de representare legal naye mabiro doshanje, mugabo turazi ko inyuma yanyu hinyegeje abandi bantu. Tubanze tumenye neza yuko ejo bizodushikira kubira amategeko twahunyanze, bizogorana hari igihe nujya yagutumye atazosubira no kwibuka n'umuryango wawe. Muri leta mvye rero sivyo twifuza. Leta vye yishira imbere amategeko, twifuza ko abarundi bose batunganirwa, tukifuza neza yuko ivy'igihugu twese tubisabikanya nk'uko ari vya twese. Akajagari twaciyemo mu myaka iheze, aho abantu babona ko ibintu byose bobikumakuma bakabigira ivyabo bihagarare, kuko nibyo mumaze mu misi. Mwumvise Banki Nkuru ya Repubulika ivuze iti tugira twugurure utuzu two guhanahanamwe amafaranga, muca mubona muti dusuye muri bya bindi vya kera. Nivyo mwagumyemo. Birababaje aho leta ivuga iti tugira tunganishe lotodo shanje yo ku isoko ni y'amabanki. Mwebwe aho mwari gufata iya mbere muce mubishira mu ngiro mugaca mutangira kubisabota. Birateye ubwoba. Ikagira nakigoro ikabana n'amafaranga. Aho kubona ko kigoro mukabona nahubwo kumenga Banki Nkuru ya Repubulika umenga ntifise amaso ntirikirabona ibiriko birakogwa. Igihugu ntigishobora kureka kubona. Igihugu kigizwe n'imiliyoni 12 nizo zibonera igihugu. Bijya vyose mwirirwa murakorera hajya murajya mu biro dushanje yanyu, byose biramenyekana na kimwe kitazwe. Umenga nahubwo Banki Nkuru ya Repubulika yabafashije kugira umutungo w'umurengera. Kubera iki? Urizanye aje ari mushasha muri muhakurito yafigisijwe n'Banki Nkuru ya Repubulika, mugabo uje kurirondera ntafa yarariroza ngo murigejeje kuri 400. Urumva nimwe mwahindutse, nimwe muri Banki ya Repubulika. Uno musi rero tugira dusubize ingufu Banki ya Repubulika. Iradiyo televiziyo RTBB ni vyiza ry'Uburundi bwiza.